Ndabaramukije mwebwe mukurikira ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Sangwa ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Zikoroge nkuko vyamaniwe abatunganiriza ibi biganiro bica kuri runo rubuga rwa YouTube, akaba ari nawe anabibashikiriza. Rero uyu munsi mfise ikiganiro co guhanahana imitwe, ikiganiro na cane ngomba uyu munsi dukorane n'abarundi basanzwe barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Kenya. Nimba wewe oba udafise akazi mu gihugu ca Kenya, ngomba ndakwereke ukuntu ushobora wewe nyene kwisabira akazi bitakugoye, akazi gafise adresse. Ngira ngo musanzwe muzi abarundi bakivuye mu gihugu c'u Burundi bashitse mu gihugu ca Kenya usanga bigoye cyane, kubera igihugu ca Kenya ni igihugu gifise novuga kabira zitandukanye, usanga bavuga indimi nyinshi zitandukanye, bakaca bahurira ku rurimi rw'igiswahili. No ca giswahili cino muri Kenya si ca giswahili co muri Tanzania. Wewe wahora muri Tanzania umaze gushikino, hariho byinshi bica bigucanga, kubera igiswahili cino usanga gicanze n'izindi ndimi canke gacanga n'icongereza. Rero mu gihe utasanzwe uzi icongereza udusanga biriko birakugora. Uvuye mu gihugu c'u Burundi umenyereye ca giswahili cari iwacu mu Buyenzi, hariho byinshi biza bikweshapa, ugadusanga bimwe mwahora mucanga muvuga mu rurimi rw'igifaransa, ino babivuga muri Kenya ugasanga babicanga n'icongereza. Ugasanga nk'ibiharuro, amezi canke ibindi byinshi nk'ama materiel kanaka babivuga mu congereza. Aroroke mu gihugu iwacu usanga n'uvuzi igiswahili agicanga n'igifaransa. Rero ukadusanga biragoye, kadusanga haciye hakunanira akumenyera. Abarundi benshi rero bakivuye mu gihugu bataramenyera muri Kenya, usanga ubuzi bugora kuronka, bakaca bahitamwo kwikorera utwabo kugira ngo baronke ico bafungura, kandi n'amazu y'abandi baronke ico bashobora kuyariha mu gihe ukwezi kuba aguheze. Rero abarundi benshi muri hano muri Kenya murikorera utwanyu, murakora utuntu nk'ubuzi bwo gutembereza, nk'uko bagize imisi babivuga, mugize imisi mubibona babivuga ku mbuga ngurukana bumenyi nka za Facebook, bavuga yuko abarundi usanga bafise nk'inganda zihingura amandazi, abandi nabo ugasanga nabahinga mu gukora ico twokwita agahawa. Hanyuma ukadusanga bafise bamwe na bamwe, ukadusanga barafise nk'abakozi bakivuye mu gihugu c'u Burundi, bariko barabaha ngo baje gutembereza za mandazi bagende bazidandaze. Rero ivyo navyo aba ari vyiza, kuko ukivuye mu gihugu c'u Burundi kugira umenyere n'ubwoba buguheremwo, wokora akazi ko gutembereza kugira ngo ushobore tinyuka abantu, ushobore kuguma mu bantu. Kuko ushikiye mu kazi uguma wicaye hamwe na hamwe, aho dusanga n'ururimi ruciye rukugora kumenya. Ariko mu gihe uvuye mu gihugu c'u Burundi ugashika ukora akazi ko gutembereza, bakagucanura bakagucisha mu jisho, aho ubwoba burakuvamwo, ukadusanga wabaye nk'umwene gihugu, kuko utanguye kuza urayaga n'abantu b'abanyagihugu bo mu gihugu ca Kenya, aho ubwoba buca butangura akukuvamo. Rero akazi ko gutembereza ukivuye mu gihugu c'u Burundi nakazi ikeza. Ariko rero ako kazi naho mugakora nakazi novuga yuko kariko karatuma abantu benshi bavuga bati abarundi bava mu gihugu baje gukora ubuzi bubayabaye, ubuzi buciriritse. Ariko ako kazi kugira ngo tugabanure abantu bagakora, yego sinovuga ngo ni kabi, kuko uwo gatunze karamutunze, kandi hariho nabo usanga gatungiye n'imiryango, kuko arakazi wewe kagutunze ukakurisha kakongera kakakubeshaho, akoneko nakazi ikeza. Ariko rero
kugira ngo ububuzi aba bakenya bariko baravuga ngo buraciriritse ngo tuva hariya ngo tuje gukora ubuzi bwo gutemberereza canke ngo ubuzi bwo gukora ngo amandazi ubuzi butoya mugize iminsi mwumva bamwe baja lodging ukuntu bagomba nyene kudusuzugura bavuga ngo twavuye hariya ngo tudandaje ngo amatongo ngo tuje ngo kudandaza ngo amagahawa ino. Ikintu ca mbere coco ukwiye gushima nuko wavuye mu gihugu c'u Burundi ugashika mu gihugu ca Kenya. Igihugu ca Kenya mu bisanzwe ni igihugu kikicifashe mu mutekano, ni igihugu kikicifashe mu gufata neza aba mukirarugendo canke abimukira canke abanyamahanga. Mu bisanzwe ni igihugu novuga yuko kitinuba abantu baje bava hanze, ariko hariho abanyagihugu bamwe bamwe na cane cyane abanyagihugu batoya bafise inzigo hamwe hogira nk'umuridere abakabura canke nk'umuntu ari hejuru abakabura akavuga ati tugomba kwirukana abanyamahanga canke tugomba kubakubita canke tubagirire nabi. Hariho abanyagihugu ngaha bato bato boca batujamwo boca baja mu banyamahanga badasanzwe ari imvukira za Kenya. Rero ivyo mwicare mubizi yuko vyoshoboka nk'uko n'ahandi biriko biraza biribonekeza nko muri Zambia, ariko Zambia abanyagihugu bo muri Zambia barakunda abanyamahanga. South Africa ngira muramaze kubona yuko abo muri South Africa akenshi bakunze kugumuka ngo abanyamahanga ngo baraje kubamarira ubuzi. Rero narakoze n'ikiganiro, urabona ko leta hari itegeko igiye gushira mu ngiro, yashize mu ngiro itegeko rikorera kuri ba mukirarugendo canke ku banyamahanga. Novuga yuko ritagiye korohereza abanyamahanga basanzwe barangurira imirimo yabo mu gihugu ca South Africa. Rero nino rero twibonekeza cane mu buzi bumwe aho kwibonekeza mu buzi butandukanye tukaja mu buzi bundi. Kubera iki bakunze kuvuga aba bantu bibonekeza bariko baracuruza ibi byo gutemberereza ububuzi novuga bwo hasi, ububuzi buruhishije? Kubera iki aribo bibonekeza? Ni kubera atamuganda ariko arabikora, ni kubera atamutanzania ariko arabikora, kandi n'abakenya atavyo bariko barakora. Urumva ni nk'akazi novuga kihariye abarundi gusa. Rero kugira ngo tugende duhanahana ivyiyumviro nk'uko je nkunda kubwira bamwe n'abandi, ngira ngo hariho nk'abantu boza kunshingira intaha, abantu noba naragiye ndayagisha bariko baratemberereza, kuko usanga barakazi karuhishije kuva ngaho ukagenda nk'ikilometero uri kuravuga uti ndiko ndakora akazi ko gutembereza, uzusanga arakazi karuhishije cyane. Ushitse muhira ushika woga uryama ukarara wacotse. Rero nkamwebwe musanzwe mutemberereza mufise ahantu mukunze kudandariza, murakunze guca ahantu hari amasosiyete kanaka, murakunze guca ahantu bariko barasudira, murakunze guca ahantu hari amaduka manini, murakunze guca ahantu bakora nk'imyango babaza tuvuge, murakunze guca muri aya masosiyete nyene, muri aya makampuni agizene, musanzwe mufiseho n'abakiriya mwama mushorera imisi yose, bama babashorera imisi yose. Bajya rero bajya babose bajyanye mwama mushira ivyashara vyanyu bama babashorera, bajya nyene nibo bo gusaba akazi. Hari abahungu igihe naba Juja, ahitwa Juja ni muri county ya Kiambu, fere za Kenyatta Road. Abahungu baratemberereza nyene bagashikaho nakorera, bakavuga bati turarushe turahwereye ndakeseri, ati mu gihe utaronse n'ababikugurira ho uraruha biteranye n'ubwo. Rero naciye ndabaha imitwe ndababwira none nk'ubu ko mufise ahantu usanga hari nk'ubuzi butandukanye, abantu mwama mushira ibintu, ntimwoca mubasaba akazi. Hariho batatu bagarutse bambwira ati burya hariho ahantu basudira imyango
bakora ajya amaportail aho hantu twarahasavye akazi uyu munsi dufise adresse y'aho hantu niho dukorera kandi uyu munsi turiko turamenya n'ibintu bijanye no gusudira murumva nkabonye narabahaye imitwe yo kwiyumvira gusaba akazi atakuguma muri ka kazi karuhishije kamwe kabaruhisha akazi novuga yuko ari akazi gasigura umurundi kuko ubwo buzi bwo gutembereza ubwo buzi buto usanga ahanini bukora abarundi nta wundi munyamahanga akora ubwo buzi rero nk'abonye barashoboye kumbwira bati warakoze vraiment ati ahubwo ico mbona nuko n'aba bandi bariko baratemberereza bosaba ubuzi hariho n'abandi bahungu babiri ubu badandaza impuzu kandi badandariza abantu nyene hari ahantu badandaza impuzu bari batwaye ibyashara byabo bama bahita iminsi yose ku mugoroba bagenda bahereza abo bantu aho hantu badandariza impuzu barasavye ubuzi barashobora kuburonka murumva yuko ari ibintu bimeze neza nca nibuka je higisino hariho abahungu twabanye mu gace kamwe baragiye bakora ubuzi bwo gutemberereza bagatwara nk'amakawa n'amamandazi ku bantu bakora imijengo rero ugaza usanga hariho nk'aba engineer bakoresha iyo mijengo baciye bamenyerana abo bahungu barabasavye ubuzi ubu bamwe n'abafundi bakora amaplafo hariho n'ahandi nyene bakora amakaro hariho amakampuni ari ahantu hitwa Kamakisi ahantu bakora amakaro hariho abahungu batemberereza bagiye barasaba ubuzi kubera bari baza bamaze kumenyerana n'aba manager baho hantu baciye babasaba ubuzi baca barabangaja baca baba abakozi bakorera muri izo kampuni zikora amakaro rero mwebwe uyu munsi muriko muratembereza nimba wamaze kumenyera igiswahili wamaze gucanuka wamaze kumenyera aba bakenya bajya bakiriya bawe bajya abantu usanga ari nk'abashefu wama ushira amandazi canke wama ushira amakahawa bama bagushorera basabe akazi abo nibo bazogirante nibo bazogaruka kubaha ubuzi niho uzoshobora gukora akazi tushobora kuvuga duti naka muntu kanaka uyu munsi afise arafise adresse arafise ahantu twoshobora kumusanga arafise akazi nyezina akora kuko ufise akazi ko gutemberereza burya kajya sakazi kafise adresse nakazi atari uko kwerekana uwuri nakazi karuhishije kandi ni nakazi gaciriritse ariko nimba wewe uzoba ufise akazi muri company kanaka nimba wararonsa akazi mwikware ako nakazi twoshobora kuvuga duti urafise adresse sindakubwira ngo je mu mujengo kuko umujengo suwa bose kandi umujengo nakazi gahera ariko urashobora kwicisha aho hantu bariko barakora bafise nk'ama company nka hariya zvere za Kamakisi yari ama company nabonye bakoresha abantu benshi ahantu kwa bagitonga basya ubufu bw'isembe bakoresha abakozi barenga nka 80 nkaho onye umaze kumenyerana nk'akarorero ukamenyerana n'ujya n'umushefu waho ugasaba akazi hari gihe uzoza ubona bigiciyemwo uciye uronka akazi kuko ari nk'akazi kakuhemba ibihumbi entre 15-20 akona akazi keza kandi hariho nabo uzusanga ari company zihemba neza ugasanga ni ubuzi buri hejuru ya 20,000 canke usanga urashikana na 30,000 rero akazi urakaronkera ku kandi kabaye akazi gatoya urashobora kukarindirirako hanyuma tukagabanya rwa ruja n'uruza tukagabanya bwabuzi bagomba bano bantu bimvukira bino bagomba kudutuka bagomba kuvuga ngo twadandaje ngo amatongo ngo twadandaje ngo inka ngo kugira ngo tuze bakudandaza amakawa rero
abo nibo bashobora kubaha ubuzi tutabanje guca muri ya magroupe ya za turangiranire ubuzi canke ngo habe ubuzi ngo banze ngo kuburihira. Urazi ko hari abantu bigira abakomisiyonere b'ubuzi ukabanza ukarihira ukagenda ukagakora ukwezi kumwe ukazusanga baranakwirukanye mu kazi kandi wari waranabanje gutanga agafanta. Rero wisabiye akazi ahanini niho uzobona yuko akazi urimwo gafise valeur, akazi ugirimwo, akazi wisabiye waronse arakazi kameze neza. Rero mwebwe mutemberereza ni mwisabira ubuzi muce mu makampuni nk'abantu bari za makongeni. Hari amakampuni menshi atandukanye barahemba guhera ku 2020 kuduga. Muce hajya nyene bajya ba manager muza murahereza ivyo bifungurwa mudandaza mubasaba akazi, nibamara kubashira indani bakabashira mu mugwi w'abakozi babo uzogaruka gushima mu nyuma uvuga uti Disco Entertainment and Media baraduhaye imitwe yo kwisabira ubuzi tutabanje guca muri babandi bavuga bati turangiranire ubuzi, bakabanza bamwe kudusaba agafana kadusanga n'akazi kaciye gahera. Rero ikiganiro reka ndahigarukirize ngaha, naho gutaha duhure mu kindi kiganiro. Imana ibahezagire. Merci beaucoup.